FM bakunzi mwese ikiganiro cacu Deutsche Kurs ndabahaye ikaze ndabaramutsa mu kiganiro cacu cuno munsi. Ikiganiro abanywanyi abagenzi bamenyereye aho tuza duterera kuri abo bose bifuza kumenya kugira intambwe mu kumenya ururimi rw'ikidagi, haba mu kuruvuga, kurwandika, kurwumva no kurusoma. Ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand, akaba ari jewe Paul Ndayihereje ndabashikiriza. None kuri uno munsi tuza kuganira kuki. Kuri uno munsi turaza kugaruka ku murwi w'amajambo. Umurwi w'amajambo bita verbe. Verbe ni singulier, verbe ni pluriel. Kubera n'amajambo rero menshi agize uwo murwi, reka tubifate mu bwinshi. Turaza kugaruka kuri uyo mugwi rero aho twari tumaze igihe tugerageza kuja en profondeur y'uwundi mugwi bita prepositionen. Mwibuke ko ururimi rwaciwemwo imirwi y'amajambo, imirwi 8 yose hamwe. Rero kuri uno munsi nifuje ko twogaruka ku murwi ugizwe n'amaverbe. Aha tuza kuraba iki? Tuza kuraba ingene ayo majambo akoreshwa mu kidagi. Iyo umuntu avuze ingene ijambo verbe rikoreshwa, umuntu acabona iryo jambo riri dans un contexte concret. No kuvuga iki mu yandi majambo? Mbega bari conjuga gute? Rihadikirizwa gute? Arico gituma ndabaproposa yuko tworabira hamwe iki kintu verbe conjugation. Verbe conjugation. No kuvuga ni conjugation ingene ayo majambo, ayo mavuga ingene akoreshwa, ingene hadikirizwa. Verbe conjugation. Mbega akoreshwa gute? Akoreshwa ryari? Akoreshwa muri context izihe? Agasigura iki? Tubandanya tuja mu mizi y'uyo murwi, y'iyo mirwi, iyo hageze kwihweza no kuraba no kumenya ingene ayo majambo akoreshwa. C'est le système de conjugaison de ces verbes dans un temps bien précis. Système de conjugaison de ces verbes dans un temps précis. Et au temps précis ni préteritum. Préteritum. Icyanyuma mu ntangamarara novuga nuko tutazangaha guca hirya no hino amaverbe yose, kuko ndivyo ukunda. Turaza gutangura ko hageze ko tubona ingene amungane, ingene amavuga akoreshwa mu kidagi. Dans un temps bita préteritum, tuza gutangura turaba les formes variées différenciées za les verbes haben na sein.
amaverbe dusanzwe tuzi twabonye mu kindi cirwaho twabonye yuko azafasha ayandi mungane ayandi mavuga muri kuba utilisé dans un autre temps de conjugaison bita perfect. Mwavyumvise. Tuza kwisunga amavuga abiri, haben na sein. Bitangwa iki kubera ico zijejwe dans le fonctionnement novuga normal, zijejwe guherekeza dans leur forme d'autres verbes iyo zikoreshejwe muri perfect. Rero turaza kuraba forme zayo, mbega ziba conjugué gute, duce tugira ko twibaza ubusa n'ubudasa hagati ya preteritum na perfect. Preteritum na perfect. Ngiki ico tugiye kuraba mu ntango, tuza kwisunga kuma verben abiri, ama verben bita Hilfsverben de par leur fonction venant novuga en support, en assistance aux autres verbes quand ils sont utilisés dans la conjugaison dans un temps bita perfect. Tuce tuboneraho la différence ou les ressemblances qu'il y a entre ce temps de conjugaison bita perfect na preteritum qui est au centre de notre échange de ce jour. Reka duhere ngaha ko turiko twihweza en détail le fonctionnement, l'usage des verbes dans des temps variés de conjugaison. Mbega ibi umuntu yovyumva gute? Le plus simplement du monde, reka dufate uyu murongo utwereka le temps, la durée. Yiki la durée d'une action, la durée d'une activité. Reka tuvuge yuko ngaha ari ubunyene. Iyi échelle temps tuyicemwo ibice bitatu. Igice ca mbere ni ubu, mu kidagi ni jetzt, canke heute. Heute ni aujourd'hui, jetzt ni maintenant. Ni gihe vous vous intéressez à une action novuga en cours de réalisation. Ikintu uri kurarangura ubu nyene, jetzt, heute, uyu munsi, jetzt, maintenant. Akarorero, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Le verbe au centre de cette phrase ni lernen. Ich lerne Deutsch. Uji muhira undondera ugashaka kumenya ico ndiko ndakora. Nanje ndakwitavye ndakubwira nti mugenzi, ndafise igikorwa ndiko ndiga ikidagi. Ich lerne Deutsch. Nukuvuga nico gikorwa ndiko ndarangura muri urya mwanya presi undondera. Ni gikorwa kiriko kiraranguka. Jetzt, heute. Ich lerne Deutsch. Canke
ndiko ndakora ikindi gikorwa, ndiko ndandika ibaruwa. Kwandika ni schreiben. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Muribuka la forme einen qui indique que le mot qui suit brief, en l'occurrence, a du masculin. Et qu'ici, la fonction einen Brief, c'est la fonction de objet direct, accusatif. Einen Brief. Muribuka. En est une des caractéristiques du casus ya accusatif. Ich schreibe einen Brief. Muri uyo mwanya unkeneye, muri uyo mwanya uje kundondera, muri uyo mwanya unterefonye, nanje ndiko ndandika ibaruwa. Ni igikorwa rero ndiko ndakora. Mwavyumvise? Ni umwanya igikorwa kiranguka. Mugabo rero mwakuyu haraciye indwi, haraciye imyaka, narizi ico kidagi. L'action y'ukwiga ikidagi ndayishire hehe? Muri kahise. Kahise. Vergangenheit. 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 Passé. Ni kintu carangiye, carangutse, caraheze. Vergangenheit, le passé. Ich lerne Deutsch. Ich schreibe einen Brief. Il s'agit ici d'une activité, d'une action en cours d'exécution, en cours de réalisation. Ngaha ndashobora kuba narahejeje, haba kwandika iryo baruwa canke kwiga ikidagi ndayifitiye icertificat de réussite. Ikindi gishoboka, dans le cadre de cette possible action en cours, ndashobora kuba ndabifisemo umugambi. Nzokwandika ibaruwa ejo kundwiza. Nzokwiga ico kidagi mu mwaka uza. C'est une action que je projette pour l'avenir. Zukunft. Ngibi ibice bitandukanye quand on parle de réaliser ou de faire, d'accomplir une tâche. Ushobora kuba uriko urayikora. Tugiye muri temps de conjugaison, uba presence. C'est un temps, un des temps de conjugaison mu kidagi, igihe ikintu kiriko kiraranguka. Präsenz. Ich lerne Deutsch. Ich schreibe einen Brief. Mugabo urashobora kuba warahejeje ivyo bikorwa. Muri ico gihe, vous placez l'action dans le passé. Ukoresha non pas presence, parce que nturiko urabikora, mugabo ahubwo vyararangutse, warabikoze, warahejeje. Ngaha il y a deux temps possibles. Hariho perfect. Perfect. Tugishire ngaha. Perfect. Perfect. C'est un temps de conjugaison. En fait, vous renseignez sur une action. Wakoze waranguye canke caranguwe dans le passé. Caraheze rero. Mugabo urashobora aussi kuguma dans le passé. Ugakoresha un autre temps
de conjugaison. Yitwa preteritum. Preteritum. Preteritum perfect presence. Nous sommes face à deux temps différents. Aho ikintu carangukiye, ikintu cakorewe. Trois temps différents. Presence kiriko kiraranguka. Perfect na preteritum nous renvoie dans le passé aho ikintu cakorewe kandi carangutse. None umuntu arashobora kwibaza différence ibaye iyihe? La différence ibaye iyihe? Kuko les deux temps de conjugaison zihuriye ku kintu kimwe, renseigne sur une action qui a eu lieu dans le passé kandi caheze. Aho bitandukaniye rero ni dans leur emploi de tous les jours, mais aussi dans leur forme. Mugabo rero tugeze ngaha sur ces considérations d'ordre général pour nous focaliser sur deux verbes, haben und sein. Mbega ko twumvise yuko zishobora kuba conjuguées, tous les verbes se conjuguent. En réalité, c'est la grande caractéristique de ce groupe de mots. Il s'agit de mots qui se conjuguent. Nous vous dites, ils servent de moyens, d'outils de communication quand vous voulez vous exprimer sur une situation, sur ikintu kizoba, ikintu cabaye, canke ikintu wifuza kurangura. Temps de conjugaison donc. Ugiye harya ukitegereza les verbes ziri harya. Ziri harya ntaco zivuga, ntaco zisigura. Les verbes n'auront de sens et de signification, n'auront de sens et de forme. Ces verbes, ces mots n'auront de sens et de forme que quand ils sont conjugués. Nous kuvuga iki? Quand ils sont utilisés et employés dans un contexte bien précis. Nous kuvuga iki? Fata dans un panier un mot, un verbe. Akarorero lernen. Akarorero schreiben. Hariho ikintu twabonye cyerekana en fait la nature de ces mots. Sigizwe ahanini n'ibice bitandukanye. Hariho igice twubakirako dans ce système de conjugaison de ces mots, de ces verbes. Hari igice kidahinduka canke gihinduka son nom. Novuga la partie principale de ce mot, bita Stamm. C'est la racine de ce mot. Ngaha, en l'occurrence, lerne, ich lerne Deutsch, la forme de l'infinitif de ce mot ni lernen. Lernen. Nous avons ici lerne, qui est la racine du mot. Et nous allons construire le système de conjugaison autour de io Stamm ni lernen. Chokimne schreibe, ich schreibe einen Brief. La forme de ce mot à l'infinitif ni schreiben. Ici aussi, nous avons schreib, qui est la racine, le centre de ce mot. Et c'est sur ce centre et autour de ce centre que le système de conjugaison va se bâtir, en accordant notamment endung à la personne de conjugaison. Rappelez-vous, ich lerne, nous avons
la racine larn qui est là. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons comme endung, comme terminaison, et pour nous renseigner sur la personne auteur de cette action. Ninde alikwariga ich. Ich e. Mugabo hamwe ari tuvuge wewe. Du. Bigenda gute? Du, ça c'est la personne, acteur ou auteur de l'action. Et puis, l'ern iguma, parce que c'est le point central, c'est la racine d'assister verbe stamm. Et il faut accorder ça en optant pour ST. ST à la fin, en lieu et place de. Et ich lerne, du lernst. ST, c'est la terminaison. Kuberiki, kubera ari du. Mais en revanche, fata ia mwebwe muriko mwiga. Ia, ça c'est personal pronomen. Ia, encore une fois la racine, learn, mais nous allons ajouter T pour signifier ou renseigner qu'il s'agit de, non pas de ich, non pas du, mais il s'agit y'abantu ou barenga babiri, barenga batatu. Iya mwebwe. Rero ngaha, c'est pour le temps présent. La formation, la forme est simple. Vous bâtissez tout autour de verbe stamm. Reka tuje mu kintu cabaye caheze. In der Vergangenheit. Vergangenheit, le passé. Mais nous restons dans le même cadre de l'action. Ich lerne Deutsch. Ego, wewe uraciga, jewe narahejeje. Muri ico gihe, la forme est très simple. Ni ich kuko ni jewe, naragikoze vyaraheze. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Voilà la forme du verbe lernen conjugué dans le passé, et plus précisément imperfect. La forme est double. Nous avons d'une part, bien sûr, personal pronomen ich, du, nibindi, et nous avons ici le verbe haben, qui vient en support à la forme. Coco, sans son support, la forme grammaticale n'est pas correcte. Ich habe, bien sûr, habe, ich, gelernt. La forme igizwe n'ibice bibiri. Le verbe haben, Hilfsverb, verbe auxiliaire conjugué à la personne qui convient. Ça peut être ich, ça peut être du, er, sie, wir, ihr, schanke, sie au pluriel, ou sie, Höflichkeitsform, une forme de courtoisie, comme on dit. La deuxième composante de la forme de perfect ni participe 2. Iki kintu u tunacibuka. Participe 2. Le verbe haben conjugué est en accord avec la personne de conjugaison, et participe 2 à son tour igize mu by'ukuri n'ibice bitandukanye. Ivyo navyo sibindi, hari ge qui est un préfixe caractéristique de cette forme étant de conjugaison. Ge hakurikira iki? Lern, ya racine, le radical du mot lernen, lerne, et puis qu'est-ce que nous avons ensuite? T, Endung. Ich habe gelernt. Reka tuvuge schreiben. Ari ikete ryaheje kwandikwa,
naryanditse haraciye igihe nzovuga ich habe geschrieben. Geschrieben, bien sûr, ni la lettre. Ich habe geschrieben. Au niveau de la forme, nous avons deux composantes, deux parties. Nous avons d'une part la forme du verbe haben, le verbe auxiliaire, Hilfsverb, conjugué, et la deuxième composante, ni geschrieben. Comme gelernt, nous avons les parties caractéristiques qui nous poussent à affirmer que nous sommes ici face à un participe 2 avec ses caractéristiques. Ge préfixe et puis schrieb. Attention, ngaha nous kumenya ko chaque verbe ifise en fait son mode d'emploi selon le contexte. Nous kumenya nous kuvyiga ku mutwe. Mais le fait est là, schrieb, schreib. Et puis qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Endung. Comme gelernt, nous avons effectivement les parties indispensables pour pouvoir parler de Partizip 2. Ich habe gelernt, ich habe geschrieben. Muri Präteritum, qui est un autre temps de conjugaison dans le passé, in der Vergangenheit, bifise forme zindi mugabo ngaha mu nkundire sindazijako kuko nous allons plutôt nous focaliser sur les deux verbes auxiliaires haben und sein. Kwari kugira tout simplement ndabereke sur l'échelle temps yuko hari ibihe bitandukanye quand vous voulez donner forme et sens à un mot yisque verbe en faisant quoi? En le conjuguant. Vous pouvez le conjuguer im presens quand il s'agit d'une action en cours. Mais vous pouvez aussi avoir fait l'action, l'événement yaraheze, c'est dans le passé de Vergangenheit. Et ici, il y a deux temps de conjugaison, perfect et préteritum. Sur le plan sens, les deux temps de conjugaison renvoient sur le passé. Mais au niveau de la forme, hariho ubudasa, kuko la forme ya préteritum, ifise forme yayo, une forme simplifiée, courte par rapport à la forme ya perfect. Perfect nayo, ntishoboka au niveau de la forme sans recourir aux deux verbes haben und sein, conjugués bien sûr et accordés selon la personne de conjugaison. Nous allons essayer de revenir et terminer kinucha haben sein aho tuzobona les différentes formes de conjugaison im préteritum mugabo dufatiye kuri perfect na presence. Gutyo bizotworohera nukubona nukumenya nukwimenyereza ku yandi maverbe conjugués dans le même temps. Ikiganiro cacu no munsi kigarukiye ngaha, reka ndabakengurukire ko mwabanye natwe, ndababwira nti naho ubutaha, Imana ibazigame. Kazoza FM, be your own boss.